matako kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga akamanyu mu matako. Barundi kazi mwese ndabahaye ikaze kuri Tuyagire Vanessa, namwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi ndabashimiye kandi ndabahaye ikaze. Reka tuyage akamanyu mu matako. Akamanyu mu matako kakuryohera uno munsi ejo kakakuniga. Dufise abo twita abahutu b'ibijuju. Abahutu b'ibijuju ubu mu kirundi cyo muri uyu mwaka wa 2022 bitwa abahutu bandimbati. Umuhutu w'ikijuju n'umuhutu ameze gute? Icambere na mbere umuhutu w'ikijuju n'umuhutu yubatse urugo rwiwe, afise umutambukanyi wiwe, ariko akarenga umutambukanyi wiwe ntaha agaciro urugo rwiwe, akagenda kugira ante guhunahuna arondera akamanyu mu matako. Akamanyu mu matako, akanoye k'akamanyu n'akantu gato mugabo karakuryohera uno munsi ngo ejo kakakuniga, karabaryohera uwo mwanya mugabo bukeye bwaho bagasanga biteye ibibazo. Rero abo bandimbati mu bisanzwe muzi neza yuko abatutsi baba extremiste biharije ikazi yo gukoresha abakobwa babo n'abagore babo mu gutega imitego abahutu b'ibijuju. Kandi igitangaje nuko abahutu b'ibijuju bose barabizi yuko uwo mutego uhari, mugabo igisekeje n'ukuntu bawugwamwo ari benshi. Kandi abawugwamwo benshi 99% bose n'abagabo bubatse, nta musore abarimwo, n'abagabo bubatse. Nakamaramaza kubona abagabo bafise ingo zabo, bafise abana babo, bakagenda kurondera akamanyu mu matako kandi bazi neza yuko kuvyukuri aba ari umutego. Muzokurikirane abantu mwese mubisesengura, wabura umuhutu wabura umututsi, we wumvi ibindi ko ndavuga, ndabasavye muzokurikirane ibindimbati bifise amahera, ibihutu vy'ibijuju n'ibindimbati, niyo ntuze terme nshasha yavyo. Muzokurikirane ivyo bindimbati haba mu Burundi canke mu Rwanda, muzokurikirane ibindimbati bifise amahera. Usanga kuvyukuri abana babo ntabwo usanga basa neza cane canke umugore wabo, abagore babo ntabwo usanga, urumva hari ukuntu umuntu avize amahera ubona ati aya mahera kabisa arakora mu rugo, ukabona yuko umugore asa neza anezerewe, kuko umugore naho wo mwambika gute, umugore ntaneze, umugore ikimubera si impuzu nyinshi, ibirato vyinshi, za makeup na za mukorogo, bijya sivyo bibera umugore, bijya naho umugore wo vyisiga gute, indani mu mutima atanezerewe nawe uravyibwira, muhuye uravyibwira. Indani mu mutima ataneze, naho aba yambaye gute, umugore indani mu mutima atanezerewe urabibona, kuko izi mbonero z'amaso yacu niyo matoshi yerekana ibiturimwo. Muzokurikirane rero abadamu b'ibindimbati n'abana b'ibindimbati, ndabatumye muzobakurikirane. Nubwo abaseka, nubwo abanezerewe, nubwo aba asa n'uwambaye neza, nubwo bemeze gute, hari akantu wita kansorobo uzobona katagenda neza. Ni kubera ko ibi bindimbati umwanya wavyo vyohaye keya abagore babo n'abana babo, biza kuwuta mu bumanyu bw'umutsima babategesha, kandi babizi neza yuko bazobandanya bategeshwa ubumanyu bw'imitsima, bategeshwa abakobwa b'amansi babo aribo babategesha. Mu Burundi dufise ibindimbati vyinshi vyamaze kwitaba Imana, biziziki ubumanyu bw'imitsima, akamanyu k'umutsima. Nagomba mbwire ibindimbati, ibihutu vy'ibigugu, nagomba ndababwire yuko hari ubwoko bubiri bw'igitsina gore, igitsina c'umugore wiwawe wakoye washize mu rugo citwa igitanda. Mwavyumvise? Igitsina gore c'umugore wakoye washize mu rugo yemewe n'amategeko citwa igitanda. Igitsina c'umugore wo hanze uwo ari we wese, umugore utakoye, yaba umuhutukazi yaba umututsikazi, ariko akaba atari umugore wakoye,
cyitwa akaburi. Hehe, mwumvise? Mwavyumvise? Kansubiremwo neza mu vyumve. Reka nsubiremwo neza mu vyumve mwabindimbatimwe. Kansubiremwo neza mu vyumve. Igitsina c'umugore wakoye wemeye ati uyu n'umutambukanyi wanje, yemejwe n'amategeko, umuryango wawe wemeye, ico gitsina ciwe citwa igitanda. Igitsina c'umugore wo hanze, umugore utakoye, ico gitsina ciwe citwa akaburi. Akaburi. Igitanda rero n'ahantu uruhukira urushe, uragenda ukaryama ugasinzira neza, ukihindura ukihindukiza. Urumva ni igitanda kandi kiba kiri ahantu hari safe mu cumba heza. Akaburi murazi ico bahashira mwabindimbatimwe? Akaburi bahata umubiri utakivuga. Ikibiribiri nico bahata. Iyo umuntu avuye, harya abantu birirwa bararira bavuga, ugasanga bariko bavuga amajambo babwira wapfuye, harya uriko urata umwanya ntubwira umuntu yapfuye amajambo. Warira wareka umuntu iyo yamaze kuvamwo akigira, ikibiribiri kihasigaye nticumva ikintu na kimwe, naho harya wo kigikinuma, naho ivyo wogikoresha kiya kibiribiri nta kintu na kimwe yumva, kuko ntabariwe abari kibiribiri. Rero ahantu dushingura ibibiribiri vyapfuye hitwa akaburi. Misi yose rero mwabahutu mwe b'ibindimbati, iyo mugiye gusambana muba mugiye kwihamba. Umuntu w'ubwenge ntashobora kwihamba. Umuntu w'ubwenge ntashobora kuryama mu kaburi ngo nimundenze ko ivu. Ivyo bikoregwa uwapfuye. Murumva? Bikoregwa uwapfuye. Rero kuba babategesha ububuri mukabugwamwo vyerekana yuko muri bindimbati vyapfuye mu mitwe. Muri bindimbati vyapfuye mu mitwe, mwarapfuye. Muri bigugu vy'abagabo ntushobora kwita imbere y'umwansi wawe uzika kwanka ngo wirengagize ugwanka kwanka witeko. Ikindi naco ndetse no gutegeshwa ubwo buburi. Ikindi naco bene ibi bindimbati nta nuko vyikunda. Ati gute? Mwari muzi yuko intanga, imbuto z'umugabo, intanga mu Kirundi zita intanga, ni generasiyo yawe, niyo mizi yawe, niwo muzi wawe. Ugomba umuntu azoshaka kuguhonya azokwaka intanga zawe, urumva bazogutera umuti mu mubiri wica intanga zawe, uwazoba guhoneje guko ntuzopfa urondotse. Intanga zawe ukafata intanga zawe ukazuraza kuzisuka aho ubonye nk'amate. Intanga s'amate mwabindimbati mwe, reka tubabwize ukuri twebwe abahutukazi kuko muraturusha. Intanga zanyu s'amate. Amate urayacira, ariko n'amate ntupfa gucira amate hovyo. Amate ucira n'amate ari mu gikorogwa, canke amate wumvise ari akantu kari mu rurimi utumva neza utaza kariko uragacira. Amate rero adufasha guhanagura umunwa, ariko kandi akatubombekera n'umunwa kugira ngo ntihagaduke. Ntiwoguma uciragura amate ngo mwizosi hagende neza, woshidukiye wamaze kugwara ingwara zo mu muhogo, kuko niyo tubombekera umunwa n'umuhogo. Rero mwabindimbati mwe, kugenda mufata intanga zanyu muzisukiraho mubonye nk'uciragura urukorogwa ni ikimenyetso cy'uko mutikunda. Ati gute? Uzi neza yuko intanga zawe ari abana bawe, wobanza kwiyumvira aho ugiye kuzisuka ko nizahamera zizobaho neza. Ati guki? Abana benshi bavyagwa mu gahinga kuri izo ndaya baba babateze. Muza amagorwa abana b'abahutu bagira iyo bavukiye mu muryango w'abatutsi. Muzokurikirane abana barya abana b'abahutu bavyagwa n'abahutu ibindimbati bivyara mu gahinga barakuze ibitutsi batukwa. Agira gatoya ibizuru nise, urutwe n'isarukwavu, nivyo bitutsi babatuka. Yavuga ati simpaze ngo no gatangaye ngo ni bwa bwoko bw'imida.
nivyo bitutsi babatuka. Rero umugabo w'umuhutu w'ubwenge ku vy'ukuri ntashobora ivyo kubikora guko abanza kwiyumvira abana banje ibibazo bizobashikira ari nkamwe ngiye nkavyara abana banje. Mugabo mwebwe muratwara ico gitsina mukakireretesha hariho pukupuku gaha pukupuku hariya pukupuku. Ni ikintu cerekana yuko mu mitwe mwapfuye. Ni ikintu cerekana yuko mu mitwe mwapfuye. Kuko umuntu akomeye ntashobora kubikora. Umuntu ashoboye ntashobora gufata amahera yiwe atagaguza mu ndaya hamu hariya afise umugambi. Biragaragara yuko yaba uwundimbati umwe byaba na biriya bindimbati bindi nta migambi myiza biba bifitiye abana. Nta migambi myiza biba bifitiye abana. Nico gituma mu miryango myinshi y'ibindimbati nta bana biga amashure yo hejuru cyane babamwo. Kubera ko umwana imbere yuko yiga amashure menshi ateza kuba afise support 100% itegeza kuva mu maboko ya se wiwe yamuvyaye. Nyina wiwe aramurera kamesa impuzu agirane. Mugaba amashure abana ukabura umuhutu abana bawe barakunaniye batize nikosa rya se sikosa rya nyina guko bakagwara kwashi ingezi hari nikosa rya nyina ntiyabagaburiye. Bakambara impuzu zitameshe nikosa rya nyina ntabamesera. Bakaryama ahantu habi nikosa rya nyina ni watabategura aho baryama. Mugaba abana b'abahutu n'abahutukazi batashoboye kwiga neza n'amakosa y'ibindimbati byabase. Amahera bofashishije babana babo ngo bige niyo batwara muri ivyo bintuze muri ubwo bumanyu bw'imitsima babuhaditse mu matako baza guhatura yo mugabo impera n'impera bakahahambwa. Biramaramaje kubona umuntu yita mu mutego azi neza ko wamutegewe n'abantu bamubwira ati hajya ahantu warahategewe ntihagire ico bimubwira bikorwa n'abantu bibijuju. Ariko nagomba mvuga ikintu kimwe, mwabatutsi mwe baba extremiste mutegesha abahutu ubwo bukobwa bwanyu. Ako kazi ni mukabandanye mu biheze. Turifuza natwe yuko ibindimbati byose ivyo tuvamwo burundu ibihutu vy'ibigugu bikwiye kutuvamwo. Kuko ivyo bihutu si n'ibigugu gusa, vyinshi niyo bikora muri leta usanga ari n'ibijambazi, usanga ari n'ibisuma kuko biba bigerageza kwiba amahera bironka amahera bija kunugubiriza mu matako y'abatutsi kazi babateze ku mitego bironke n'amahera bifashisha umuryango. Ugaca usanga ya mahera bikorera ntakwiye bigasaba yuko vyiba. Urumva ntibibangamiye ubwoko bwacu gusa bibangamiye n'igihugu. Rero ivyo bindimbati ivyo bihutu vy'ibigugu ni mubitege ubwo bumanyu bw'imitsima vyose vyihomekeko. Haba mu Burundi haba mu Rwanda vyose vyihomekeko vyose mu bitware mu busho. Ndazi neza mu Burundi ho nta nagasho guko mu Burundi barazi kuntu babigira babihera utuzi twamunyuza hariya nyene bikavayo bidandabagirana bigashika bipfa. Ntibikwiye kuba mwisi kuko nibigugu. Nta muntu numwe yihamba abona. Umuntu ahambwa yaritavye Imana. Iyo rero wewe uvuze ati je nditwaye mu kaburi ndihambye ubona ivu bagasuka ko burundu kaceceka nikimenyetso cyo kugwaye mu mutwe. Rero ivyo bintu vy'ibihutu bimeze uko natwe twararushira ubu ntitugibikeneye. Baramara amaje gose. Mugire rero ibihe vyiza mwese mukore subscribe na comment. Bye.